Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Amari wanyu kuri mwebwe mwese mwahisemo gukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 ukwezi n'ikigarama umwaka wa 2025. Kaze muri ano makuru mu Kirundi twabateguriye, ariko mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe ibitero byobandanya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndongozi z'ico gihugu zivuga ko zitazihanganira ko gasomborotso zivuga ko gakorwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe ku rundi ruhande narwo igihugu cy'u Rwanda kiregura kivuga ko ata mugambi wo gutera Burundi igifise. Uko kwagirizanya kw'ivyo bihugu kukaba kwabereye mu nama ya ONU ubijanye n'umutekano iheruka kuba kuri uyu wa kane uheze. Amazagera kuri 10 yamaze gusahurwa urukomba amazi muri quartier Gatunguru iri muri zone Rubirizi mu masaha y'ijoro mu kiringo cy'iminsi 3 gusa. Abanyagihugu batabaza abajejwe intwaro kugira ico bakoze kuko ubwo busuma bubagejeje ahatemba. Naye impunzi zirenga 2000 zashikiye mu Gitaza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Burunga ziri mu yabira kuko zirara hanze zitagira n'ico zifuka. Ivyo bigaterwa nuko kuva zinjira mu Burundi atawurazishikako. Aha nariko nca ku masonga ni musangwa ikaze rero mu nkuru mwimwe ukwayo. Nongere ndabaramutse, duhere mu by'umutekano na politike. Uburundi buragabisha igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko bwiteguye kwivuna mu gihe igihugu cy'u Rwanda cobandanya kigaba ibitero ubutaka bw'u Burundi. Byashikirijwe n'userukira Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU kuri wa 12 Kigarama umwaka wa 2025. Hari mu kiganiro cy'inama nkuru y'umutekano ya ONU cyari gihariwe igisata cya ONU nyene gikorera muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo arico MONUSCO. Uburundi bukaba bwagiriza u Rwanda ko arwo bwateye ibisasu muri komine cy'Ibitoke vyakomerekeje abantu babiri mu misi heze. Zefiremani iratanga akaba bishikirije inyuma yaho igisagara ca Uvira gihana urubibe n'igihugu cy'u Burundi igiye mu minwe y'umugwi me 2023. Kuri kirezi Zefiremani iratanga aserukira Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Le Burundi souhaiterait informer cet auguste conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes. Burundi bwifuza gusubira kwibutsa muri inama ko bwakiranye uburemere bukomeye cyane ubutumwa bwaciye mu bisasu byarashwe bivuye mu gihugu cy'u Rwanda kuwa 4 Kigarama aho byaguye ku butaka bw'u Burundi muri komine c'Ibitoke bikomeretsa umugore umwe n'umwana. Burundi bukaba bufata ico gikorwa nk'igikorwa gikomeye cyo gusotorana no kwerekana inyifato yo gutera igihugu ivyo twiyamiriza twivuye inyuma. Ndashaka kubivuga ku mugaragaro ukwihangana kwacu kurafisa aho kugarukira. Mu gihe ivyo bitero bitagira insiguro vyobandanya vyotuma bigorana cyane kwirinda kwaca haba uguhangana ku mugaragaro hagati y'ibihugu vyacu bibiri. Uburundi ntibushobora kandi ntibuzokwigera bwihanganira ibikorwa vyo kuvogera ubutaka n'ubwigenge bwabwo. Tubibutse ko Burundi bugumana uburenganzira bwo kwikingira no kwigwanirira mu buryo bwemewe n'amategeko hakurikijwe ingingo ya 51 y'amasezerano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Uburundi rero burabandanya kuba umufatanyabikorwa wizewe mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu karere, kubera ko Uburundi bwamye bwerekana ubunyamwuga mu bikorwa byo gukingira abanyagihugu mu bikorwa byose by'amahoro cagiye kirarungikwamwo. Ntibushobora rero kuguma bureza amaboko imbere y'ibikorwa byo gusotorana canke ugusuzugura ubwigenge bw'ubutaka bwabwo. Mu gihe abanyagihugu bacu batewe n'igihe umutekano w'imbibe z'igihugu cacu uhungabanywa, ntidushobora kuguma twicaye ataco turiko turakora. Ubutumwa bwacu no munsi rero no guhamagarira ko bafatwa ingingo n'ibikorwa bikomeye bihagarika vyivuye inyuma ukutubahiriza amategeko kandi vyisubiriza hamwe no gukorera hamwe mu buryo buzotuma ubuseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo cyane cyane mu turere nka Uvira tubona amahoro kandi mu gihe kirekire. Et à une action concertée
qui permettent hagati aho rero igihugu cy'u Rwanda naco kiramirira kure ibyo bishyikirizwa n'igihugu cy'u Burundi kikaba cyamenyesheje muri iyo nama ko atantambara kiriko kirakora mu Burundi ikanda atana umugambi gifise uwo gutera u Burundi usarukira u Rwanda mw'ikira hamwe mpuzamakungu ONU Martin Ngoga akamenyesha ahubwo ko hari ibitero vyavuye mu gihugu cy'u Burundi bigwa mu gace ka Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda kurikire Martin Ngoga asarukira u Rwanda mw'ikira hamwe mpuzamakungu ONU. Just wanted to clarify that Rwanda is not waging. Nashaka gutanga umuco ukuri ku bijanye n'ico kibazo. Igihugu cy'u Rwanda ntikiri mu ntambara n'u Burundi kandi nta n'imigambi yo kwitangura gifise. Ku rundi ruhande ariko harabaye ibitero vyavuye ku butaka bw'u Burundi bigwa ku butaka bw'u Rwanda aho bita muri zone ya Bugarama no mu bice bimwe bimwe vya Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo ahari impunzi zariko zigerageza kwinjira mu Rwanda. Ivyo rero nibaza ko n'ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi HCR imaze kuronka amakuru kuri ivyo vyabaye. Mu gihe rero Burundi n'u Rwanda bibandanya kwagirizanya mu bijanye n'uko guterana ibisasu umugambwe Codebu usaba leta y'u Burundi gukura intambamyi zose za politike zatanguye kuva mu mwaka wa 2015 zibuza abarundi bahunze gutaha mu mwidegemvyo hamwe no kugirana ibiganiro n'ibihugu bihana imbibe kugira amahoro atsimbatare mu gihugu. Kefa Nibizarongo uyo mugambwe anamenyesha kandi ko hamwe icuka ca politike kiriho cobandanya muri kazoza bizofatwa ko arivyo vyatumye igihugu gisubira inyuma. Tumutege yombi. Mu mugambwe Codebu tubona yuko kugira ngo igihugu c'u Burundi kironke amahoro arama icihutirwa ari ugukomeza kunywanisha abarundi biciye mu biganiro mbere hagakurwaho intambamyi zose zibuza impunzi zahunze mu mwaka wa 2015 gutaha mu mwidegemvyo. Ikindi cihutirwa nuko Burundi bwogirana ibiganiro vy'ukuri n'ibihugu vyose bihanye imbibe kugira ngo vyumvikane ingene bishobora kubana neza mu mahoro n'umutekano. Birakenewe cyane kandi yuko icuka ca politiki gisubira kunagurwa iciyumviro c'umugambwe umwe kigahebwa ariko hakabaho ibiganiro vyihuta bihuza bose kugira ngo abarundi bumvikane ingene kino gihugu tubona yuko kiko kirazama corongorwa neza ku neza ya bose kandi ngo zifashwe zikubahirizwa n'abantu bose. Aha twokwibutsa yuko ingendo y'ugukumirana yohebwa kuko ukugurura urubuga rwa politike canke guha abandi bene gihugu agaciro nta na gatoya ari intege nke ahubwo nibwo bukomezi bw'umunyepolitike wese yifuza kurongora neza igihugu. Ikindi nuko dufise amakenga ko kino kiringo ca politike kiturimwo gishobora kuzofatwa muri kahise nk'ikiringo kibi casubije igihugu inyuma. Tugasaba rero abanyepolitike cane cane abarongoye igihugu guhitamwo inzira nziza yo kunywanisha abarundi y'ukomeza intwaro ibereye n'amahoro amazi atararenga inkombe. Uyo yari Kefa Nibizaramutwe umugambwe Codebu urujanye n'agateka kazi na muntu naho muntu mbere yo kwibutsa ko abagandaguwe mu bwicanyi bwabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015 batibagiwe kandi babandanya gusaba ubutungane mu gisagara ca Liège mu gihugu c'Ububirigi kuri uno munsi. Ishyirahamwe Focode ryatunganije ikiganiro gihuza bamwe mu baranira agateka kazi na muntu. Pacifique Nininahazwa arongoye Focode amenyesha ko ari n'akaryo keza ko gutanga ubutumwa ko naho bahamwe bagumye bahagaze kandi ari imirimo bandanya. Dutega yomi Pacifique Nininahazwe arongoye Focode. Ikiganiro hagaze kugene urugamba guhagararira agateka kazi na muntu rwagumye rwifashe muri imyaka 10 iheze aho abahanira agateka kazi na muntu mu Burundi bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane bari mu buhungiro. Mbega muri ubwo buhungiro vyashobotse gute ko bashobora kubandanya ico gikorwa? Mbega hoho mu myaka iri imbere bo abategura kukibandanya gute? Kaza kuba karyo rero kukumva intahe z'abari mu bisata bitandukanye baza kutuyagira ibibazo bikomeye bahuye. Hariho nka Mutama Petero Karaveri Mbonima abantu bazi ko nukuraswa yarashwe akabura nabiwe n'abandi bagiye bahura n'ibindi bidasanzwe. Karakaje kugira batubwira ingene ivyo bintu byose bashoboye kwibandanya babikora kandi bari muri zo ngorane hamwe n'ingene dutegura kubandanya ivyo bikorwa mu myaka igiye kuza. Ku mugoroba naho inyuma hateguwe igiteramo kiza kuba kiremeshwa n'umugwi Lions
Story n'umugwi abarundi benshi bakunda bazi ingene watanga ubutumwa bukomeye mu gihugu imbere y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, hanyuma nabo barahamwa bahava bagize uwo mugwi bahungira mu bindi bihugu. Nakaryo keza yuko no musi baza gusubira guhura n'abarundi bagasubira bakabandanya gutanga bwa butumwa bahora batanga na bushasha batanga muri kino gihe, vyose bigahurira ku kintu kimwe cyo kuvuga yuko naho twahamwe twagumye duhagaze, twese turacyariho mu buryo butandukanye, ariko imirimo turayibandanya gushika umunsi twabonye igihugu cyacu gikize, tugasubira kuja kubandaniriza twese imirimo yacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Sinogenda kandi ntongeye koko muri ino ndwi habayeho n'igikorwa cyo kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 muri Kigarama 2015, bwicanyi twita 12 massacre. Aho naho nakaryo ko gusubira kwibutsa ko tutibagiye abacu kandi ko tubandanya gusaba ubutungane ku mabi adasanzwe yagiye arakogwa kandi abandanya akogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mukani sasa turabandanya nano makuru RPA. Nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru, ubusuma bwo mu mazu buri monogoje muri quartier Gatunguru ya zone Rubirizi muri commune Ntahangwa, turi mu ntara ya Bujumbura. Mu kiringo cy'iminsi 3 gusa hamaze kwibwa ingo 10 muri iyo quartier atacamira. Ababo bagatabaza abajeje intwaro ko babagarukira ko mu gukwiza abajeje umutekano muri iyo micungararo. Reka ino nkuru tuyibaze Innocent Valentin Singira nkabo. Abanyagihugu muri quartier Gatunguru ya zone Rubirizi muri commune Ntahangwa bavuga ko ubusuma bwo mu mazu busigaye bukogwa ijoro n'umutaga, ariko ubusuma ngo bwimonogoje cyane mwijoro. Isoko ryacu aho muri quartier Gatunguru yemeza ko atajoro ryijana hatabaye ubusuma. Abasuma bimba amazu haba ku bafise impangu canke ku batazifise bose baribwa. Aha uyu munyagihugu atanga karorero ko kugenekerezo rya 10 Kigarama aho ingo 10 zo muri quartier Gatunguru zibwe icyarimwe atacamira. Muri quartier Gatunguru zone Rubirizi ubusuma bwasubiye kuba ndasi, aho mw'ijoro ryo ku tariki 10 ingo zirenga 10 zarayibwe. Ubwo rero abatubivuze n'ababanyi twabonye aho bize uturabona ko ubusuma bwabaye ndasi. Igitangaza abo banyagihugu ni ingene n'ingo z'abajejwe umutekano abo basuma batazigera umutwe. Ikindi abo banyagihugu bamenyesha ku murango naho nyene bisaba ko bacungana nabo basuma kuko bahitana akantu kose kaba kari hanze. Abanyagihugu baho mu Gatunguru bakaba banegura ingene abajejwe intwaro n'umutekano basa n'abafata minenegwa ico kibazo, kuko niyo hagize uwibwa atanumwe amushikako kugira mubaze uko vyagenze. Turabaje nuko nabo bibwe n'ababanyi bacu, nabo bibwe nabo bagarukirwa gushika isaha, hani ijambo ry'ihumure abo mu ntwaro bigeze bagira kugira babahumurize. Abanyagihugu bo muri quartier Gatunguru ya zone Rubirizi muri commune Ntahangwa y'intara ya Bujumbura basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo ruhasha kugira batuze ubwo busuma bumaze gusiga imiryango itari mike mu kangaratete. Arakoze Innocent Valentin Singira nkabo. Nkuko mwavyumvise mu ntangamarara zano makuru, impunzi z'abakongomani zaba 2500 nizo zimaze gushika kuva kuri uyu wa kane ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika ku mutumba wa Magara uri muri zone Gitaza commune Mugere mu ntara ya Burunga. Izo mpunzi zikaba ziri mu kangaratete kuko atana kimwe ziraronswa kubera atashira hamwe na rimwe rirazigarukirako. Ubu zikaba zirara ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika atani ico kwiyoronsa zifise. Eric Niyonzima aratubwira idonido gino nkuru. Ushitse ku mugwa mukuru wa zone Magara muri commune Muhutana cyane ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika wakirwa n'amarira y'abana b'abakongomani bahungiye. Izo mpunzi zikaba zashikiye aho ku nkengera y'ikiyaga aho bararahase ku musenyi ataco bifutse nta duhema baronka, nta mazi bafise kuko bakoresha Tanganyika, utuzu twasugumwe nta duhari ndetse nta nico bafise co guhereza umunwa. Uyu munyagihugu amenyesha yuko kuva bashitse atanumugira neza n'umwe arabagarukirako. Umwe mu banyagihugu baba hafi yahizo mpunzi zashikiye aratubwira uko vyifashe. Ni kuvuga abagabo benshi barara kwitanganyika ku musenyi kwa Tanganyika abazinze uduhera. Imvura iguye nkuko tuko turavuga imvura ikwiragwa ariko tuzaza kugama. No mwijoro imvura iguye rero baza kugamayo. Uyu munyagihugu avuga ko naho bashize izo mpunzi atamazi meza harangwa, n'utuzu twasugumwe duhari ni duke cyane, bamwe bituma aho babonye. Tangaje rero nta mazi yo kunywa ahari, mu mazi Tanganyika. Na toilette nayo nyereye kwishengero, ayesi menshi, toilette
abiri ngo amatwarete abiri azamo abantu barenga 1,500 urumva ko ivyo bintu biba bitoroshe. Abanyagihugu begereye aho hashikiye izo mpunzi bakabamenyesha yuko hamwe batobakura aho hantu ingwara ziturutse kw'isuku rike zigiye kumurengera na rirya korera yari gisibije mw'ivyo bice. Izo mpunzi zikaba zisaba abagira neza babishoboye kubagarukirako kuko ataco bafise bahereza umuntu. Izo mpunzi zaje ziva mu bice vya Fizi, Mbaraka, Mukwezi, Musamba na Swima muri Kivu y'Epfo. Impunzi z'abakongomani zibandanya guhunga ku bwinshi kuko no kuri uwa gatanu mw'ijoro hari ubwato butanu bwaraye mu kiyaga Tanganyika buzanye izindi mpunzi. Tugushimire nawe Eric niyo nzima mukanya turatandukira ibijanye n'imibano. Haravuga ubukene bw'amazi meza ku ishure ryisumbuye rya Kirundo riri muri komine Kirundo intara ya Butanyerera araheze igihe kirekire. Abanyeshuri biga kuri iryo shure bakidoga ko ubu baja mu myonga kurondera amazi yo gukoresha ibiriko bituma bataronka umwanya wo gusubiramwo ivyigwa vyabo. Ino nkuru tuyibaze David Claude mbana nayo. Iryo shure rya Lycée Kirundo ryubatse inyuma gatoya y'igisagara ca Kirundo nko ku birometero vya baba 4 uvuye muri ico gisagara, rikaba rifise abanyeshure ba baba 340 biga baba mu ndaro. Iryo shure rikaba rifise umuhora w'amazi ya Regideso ariko bakaronka amazi rimwe mu ndwi nayo nakaza adakwiye ku buryo badashobora kubika ayo bakoresha n'iminsi 2 canke akaza mw'ijoro nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu mu begereye abanyeshure hamwe n'umuyobozi ajejwe uburaro. Ikindi gihari nuko ingorane nyamukuru zibonekeza hageze gukinjika kugira isuku cane cane ku banyeshure babigeme. Abanyeshure bagategerezwa kuvoma iminsi yose mu mwonga aho bita kuri source, aho kugenda no kugaruka bibatwara iminota y'ababa 30 bakaza bikoreye ibivomesho vyuzuye amazi. Kubw'ayo masoko nyene abanyeshure baridoga cane kuko akanya ko kwiga canke gusubiramwo ivyigwa baba bari mu nzira bava canke baja kuvoma uko vyemezwa kandi n'abayobozi b'iryo shure. Abanyeshure baridoga cane kuko akanya ko kwiga canke gusubiramwo ivyigwa baba bari mu nzira bava canke baja kuvoma. Abayobozi b'iryo shure bavuga kandi ko kiretse ko abana baruha ntibaronke umwanya ukwiye wo kwiga, n'ishure rirahombera kuko iyo bashimye kuvomesha imodoka bakoresha ibitoro vyinshi. Bamwe mu bakozi ba Regideso aho mu gisagara ca Kirundo bashikiriza ko ico gisagara kiguma caguka, abakenera amazi meza bakaba benshi, ariyo mpamvu hari ubukene bw'amazi ahatari hake n'iryo shure ririmwo. Isoko ryacu rikaba ryatumenyesheje ko ariko yiyumvirwa kuri iryo shure Lycée Kirundo uko bazokoresha amazi bacukura mu kuzimu naho uburyo butaraboneka. David Claude mbana nayo. Tugaruke mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ubu naho aho gushika bakibonekeza imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka ku bituro bitandukanye mu masaha yo ku mugoroba. Imvo akaba ari ubukene bw'igitoro bukibandanya kwibonekeza ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura. Bartazar Miburo ni wadushikana mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura utembereye hirya no hino ahasanzwe hari amasitasiyo y'igitoro urabona ko sitasiyo ifise igitoro ari imwe. Uyu munyagihugu asanzwe ari muri bamwe bari bategereye imodoka mu gisagara ca Bujumbura yaganiriye na RPA amenyesha ko akibonekeza imirongo y'abantu ku bituro vy'imodoka zunguruza abantu mu masaha y'umugoroba. Uyu munyagihugu avuga ko ibintu vy'igitoro atako vyifashe n'ubu. Masaha y'igitoro naho abantu bagitonda muri ville batonda mu masaha y'umugoroba, imodoka nyene ubu igitoro nta kigenda nta kihari, umwanya kiraboneka undi mwanya bikaba. Uyu munyagihugu avuga ko n'imirongo y'imodoka itonze ku masitasiyo atandukanye irindiriye igitoro ikibonekeza ku bwinshi. Uyu avuga ko hari n'abatondera igitoro iminsi 2 canke 3. Ubu ngo kugira uronke igitoro kuri magendo litiro imwe n'inusu igugwa amafaranga y'umurengera. Hari amasitasiyo amwe usanga imodoka zitonze zirindiriye igitoro, ahandi naho ugasanga barakubwira yuko ibitoro bagiheruka haciye iminsi 2-3. Umva naho ubu ugiye kugura icya magendo ibikinju kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40. Ivyo biruko mu gihe n'abashoferi bahora bisuganya bakaja kurondera igitoro mu gihugu kibanyi ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo batakijayo kubera Uburundi bwugaye imbibe. Bakabona ko ibintu bigiye kunyuka narijyana aho bahora bagisumira batakijayo.
tugushimire nawe Baltazar Miburo. Ni nano duciye dusozerera no makuru yo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka 2025. Ishimire mwebwe mwese mwari mwahisemwe gukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Bongere bubahwe na bagenzanje bafashije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi bashikire atankomanzi. Walter Kwizera nariko ndayabashikiriza ndabikibanwe ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana irushirize kutuzigamira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.